muhingamo w'uno munsi wa gatatu televiziyo yanyu JCTV yaramutse igendera zone Rukaramu. Chef de zone wa Rukaramu afadikanije n'abatware muri iyo zone n'abanyagihugu biriwe barasambura utuzu tw'ubudandarizo twubatswe mu bibanza hatisunzwe amategeko kwibarabara nomero 4 Chaussée d'Uvira. Nkuko yabitumenyesheje, ivyo bikorwa biri mu rukurikirane rw'ibikorwa byo kugarukira isuku. Jesanga ndongo zone Rukaramu nitwa Nibigero Ndasi. Ibi mubona tuko turakora biri muri rwa rukurikirane go gukurikiza ingingo mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo abantu bagenda babubaka mu bibanza biteme n'amategeko. Murabibona ko ngaha aho bubatse ugasanga bashira ko utundi tuzu dukioske cyangwa amakonteneri n'ibindi. Ivyo rero twagorobeje dukora ibyo twabikoze ku muntu mbere yo kugira neza igisagara kigire isuku habone. Kandi murabona yuko ari kwibarabara rikuru ribarabara rigira 4 bitwa Chaussée d'Uvira. Ni ningabire nshasha muraribona teko kuyigabana nyene ishobora mukuru w'igihugu ariko kwitugabira aje niwe aje kugihugarira n'ubyiza rize ko dutunganya kugira ngo igisagara kigumbane isuku kandi abantu baje mu rutonde. Yego kuko uretse kuri iri barabara bitwa Chaussée d'Uvira nimero 4 bare n'ahandi tuzoca ari kuko hari ibindi bisagara biri hirya, ibindi bisagara bitatu biri hirya wegera impande y'ububanza tuzogenda nye tubandanye imirimo kugira ngo igisagara kigumane isuku. Kandi murabona ko ngaha hateye imbere, aha kuno mutumba harateye imbere, ino katona ko hateye imbere. Ibiza yuko dushira mu ngiro ibyo twasabwe no bushikanganje butujejwe. Agira ko kandi amenyesha ko abazohirahira bagasubira kubaka muri ivyo bibanza bazosamburirwa bakagira ko batangishwa ni hadabu. Akanakarorero nkuko mubona nga kwino barabara hari metero 6 uva kwibarabara ushika ku parcelle umuntu. Izi metero 6 rero leta ntiyazisize kubera hatari cyo ikene. Urabona ko ni kibanza c'abashiramwo ibiti vy'amatara, amatiyo y'amazi cangaha nuko leta ishoye kuyumvira kwagura ibarabara. Iyo yose nje gituma tuvuga ati umuntu azobirenga ko uyo onye nisho kumwihanganira tuzobisambura mbere inyuma yaha uzosura kuvyubaka mbere yo kubisambura tuzonza kwanza tumuci hadabu amafaranga yinjire mu kigega ca leta. Umwe mu banyagihugu basamburiwe agira ati naho bigoye arashima iyo ngingo agasaba leta ko yo baronsa ibibanza bakoreramwo bagaheza bagatanga ikori. Byukuri birababaje kubomoregwa akantu uba warubatse kugira ushobore kwiyungunganya ntuje gusega canke ntuje gusabiriza. Ariko kuindi ngingo twobishima. Ati twobishima gute? Kuko igihugu iyo kiriko kiratera imbere hariho ubudandazwa bumwe buca buhagarara. Urumva umudandaza wese acategerezwa kwiyungunganya kuburyo acagenda kubaka canke agakorera ahantu hemewe n'amategeko. Ariko iyo ngingo irashimishije kandi kukirundi ruhande irababaje cyane. Je nico no bivuga. Muri make uvuga ati yobaha ikibanza mwokoreramwo mukabandanya no mirimo yanyu. Ego byo dushimisha. Canke ahanyene twari dusanzwe tumenyereye batubwira ati muzorihaya ku kwezi canke muzorihaya ku mwaka. Dushobore kubandanya ahanyene tuzwi ahanyene tumenyereye.